Leonce yafashe impene ku nguvu iyo mpene irikirarira Satbi yaciye aba yahashitse niwe yatabaye kugira ngo umuntu ukabona impene n'umuntu donc nyene ni kujya nyene usanga genre umugore atazi gutanga care ugasanga umugabo aja kwisopa hanze kironderera utudebu nyine tukiri kuri kuntumzeye tukiri dutodo atwa umugabo wawe ntagitaha hatagute sasa Kercy tukiri ngaho aza kwizanishije utugift twa iPhone 6 ngaho ngo bebe urarege kurondera iPhone arakubesha rimwe biva ku mukobwa cyangwa ku muhungu hariho umuntu usanga yamenyereye indaya uri umuntu umaze kuryamana n'indaya kabiri ntukumva n'umukobwa nk'ahantu upfa wubatse abiweze kani nanaho bibaho mbere ntikize tunaryamana twabanye tutaryamanye bro icyo tumyemerera nuko uwo munsi nari nisonze disengre nyene mushaka mu byumva ko mushaka disengre yari yose y'abambara indaya Oh yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back. Yes, nagarutse rero. Hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Really is a gentleman. Kora subscribe kuri Lloyd TV kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update in news. Cameraman, ratubona fresh. Tumeze good. Oh yes, kuri kamera uri kumwe na Claudio kuva muri Lloyd TV. Big up sana brother. Yes, right now ndi kumwe no mu Queen Video, ndi kumwe n'umwige mwiza cyane, ndi kumwe n'umurundi kazi ameze fresh. Kercy, welcome. Hewe kuvuga amajambo menshi. Uko bien. Bro, kuvuga amajambo menshi. Kwanza. Umeze neza. Bakozi ba Lloyd TV ndabaramukize cyane. J'espère ko mwiriwe neza mumeze neza mwese bivanye n'ahiririye. Aba diaspora turabamukije cyane. Bibaze ko mumeze neza jo aho mumeze hama nawe uvuga amajambo menshi why my name is Radio Leo radio bice bisigwa kuvuga bro yes bakuzi ba Lloyd TV je nitwa Radio iradio sasa iradio noze kwivuga iradio hera mu gatondo ivuga ku mugoroba bien sûr none se nimbihera mu gatondo ivuga ariko ifise amashene angahe amashene ijana iyi keniye Lloyd TV, okay. Abafana, Kercy, Burundi. Wow. Sasa amakuru yawe umeze fresh? Good. Meze neza urabona meze byandi bazi. Ndabibona man. Bakunzi ba Lloyd TV ndabaramukije cyane nyene. Atuburenze man. Muzomugure n'udufime. Wagwana. Ntizizogwa waho. Ako bakitaga kisasa. Sasa Kercy rero no musi ya Jason ya kantu sinzi ako karunagaye. Bazokabona kari. Ndashaka kubivuge kwanza Kercy. Please winene induru. Ati umwaka rero nta byinduru dukeneye. Muka nta byinduru dukeneye no kugenda tuvugisha ukuri nyene. Ati ntube nka N9 yagize. So tosho kuvuga ivyo mpamagare hama. Asema sasa si ubiza bakuzi ba Lloyd TV avuze ati ntuntera induru nka R9 sasa R9 yagize donc ikiganiro cyanyu mwa telefone nyene ariko yavuga yuko ari yakuvumishije yatumye umenyekana nka ariko nanone abafana nimba babizi barabizi uko vyatangiye kandi nawe ubwawe umukubita amakofi au fond de toi urazi aho vyatanguriye okay sasa Kercy kusigaho zindimenyeshe man au fond de toi tununga au fond de nawe ntiga université jewe no narahejeje wewe yes utega université narahejeje menda kwaza jamdemo wa postinze ni girlfriend wawe bakuzi ba Lloyd TV sasa Kercy intuzeye none piton nona hanu ari weza ifotoza leta bari sasa sikia ujaba sasa Kercy umeze neza ariko I'm good, I'm fine, bro. Sasa bishasha gute none? Bishasha meze bien, I'm good. Ndakubona wa mana swage. Ubuki? Ubukene? Abazungu gute? Ntibatanga inoti man. Amadala. Shadidi. Amadala. Shadidi. Shadidi ni. Shadibu.
Shadibu. Sasa Kercy tukiri bra uvuza tufise ubukene. Ufise ubukene abazungu ni batanga ino. Barazitanga. Sasa hari ikiganiro twakoranye na Kercy cyaciye kuri Roy TV aho yavuga yuko abazungu bugurutse mu mutwe iyo mukundanye ibintu bimeze fresh amadalazi ibintu byose abari fresh. Sasa Kercy ndashaka kwanza umbwire kuva bakundana n'abazungu amafaranga umaze kwinjiza ugati aya nayo nabakuye ko nanga mata kabisa jewe eba ndakubaze maze gukundana n'abazungu bangaye wewe ahubwo ko maze gukundana nico shaka ahubwo ndagenda kubazi zimurafata muha ibiganiro amanutse amatitre bijanye ndagoze hari ikiganiro akoze kwandi mwari kumujya munsi yaranditse ibi titre bitagira umutwe n'amaguru genre ngo Kercy ngo nuwo kugenda je nuwo kugenda n'abapapa bakuze jewe narabivuze nta n'isoni muko umuntu mukumukira abantu nta soni jewe nagenda n'abari bose mwambi sasa je singendana n'abari bose jamais sasa uvuze ati singira n'abari bose Kercy agendana n'abantu bameze gute ayo genre cyane yarashatse yaramfashe nabi donc ujya muntu yanditse ijya titre yaramfashe fo zimuragerageza mutange amatitre ajanye n'ibiganiro bazobiraba nk'ufite ukandika ngo impene ngo yafashe ngo umuntu ngo yafashe impene ku nguvu ngo rero ngo injira urabe ngo n'impene ngo yaritse sibyo ngo Saudia rero ngo yaciye ahashika bimutanga amatitre ari really waruvuze ngo impene ngo umugabo umwe ngo yafashe ngo umugabo bakemera karondera izina par exemple Leonce yafashe impene ku nguvu iyo mpene irikirarira Saudia yaciye aba yahashitse niwe yatabaye kugira ngo umuntu we ukabona impene n'umuntu kuri eka winjira ugasanga n'umuntu yidandarije itomate igiragize muze muratanga amatitre ameze neza bazobiraba nta so tuzobiraba muri 2023 ikivyo bintu by'ububeshi umwe yandikisha ngo Saudia Saudia n'impene bihuriye kwe kutwesa genre ah bon ni exemple natanze bro yeah ariko mu nyuma rero waravuze ati Kercy ntagendana n'abari bo bose mbega Kercy kumve ko agendana n'abantu bameze gute ega ndakubwira ikintu kimwe nka wewe dufate par exemple nshobora kundiraga sibyo urashobora kwiyumva n'ubwonyumva ngo ntushobora kubimbwira ndagukunda kubera for what kubera manzi ukaraba umuntu iski umuntu ngira ndamukunda koko ntabwo byabaho natwe n'abantu dukunda tukabona bararinze urwego turimo yego sasa kubera iki ndashaka usigure neza abavyumve level Kercy agendana next level sasa level ya Kercy imeze gute ibimbenze uko nyene mbona sinde kwiyemeza kuko ndazi abantu bo kuri Facebook baratukana bande kwakwa ako nanone mbwira ikintu kimesha ndashima Imana nyene yanyiremesha Shadidi sasa kwikukunda Shadidi si ndamukunda Shadidi aho gatero sindikunda gatahura Shadidi bise okay I'm Shadidi bisobanuye okay tubandanye ndashaka kwanza usugura ku gatero abakunzi ba Roy TV ndabakunda cyane ubu nyese gafise umu girlfriend aho nabivuga ko shokwa kumugira imbabazi mukamukunda donc yararose umu boyfriend wo muri Saudia boyfriend skiya narose umu boyfriend wo muri Saudia mana ya mubabarire yarose umudemu nyene mbona mu postinga n'ibindi bintu nyene byambaye burya ni vyiza umutipe kuba posting umudemu we ni vyiza cyane eko ni good pana yabari mu mama ariko ntiwo mu posting nene kundana n'abamama go avuze ati natwe abapapa ntituba posting sasa Kercy sikuvuga simvuze jewe egejewe ibintu bimwe mvuga simvuze jewe ndavugira abantu bamwe egejewe fisa abagenzi na bimwe byo bari mu jour yego ni kwiki none badapostinga baba nuze postinga umugabo wundi kandi baba bari mu rukundo okay muri mu rukundo kandi rashusha ushaka postinga umugabo wabandi yasezeranye ninde wabwira urumva ngire n'Imana yagukopesheje okay Imana yamukopesheje so rero ushobora mu postinga yaho kandi habimeze kandi umva nivyo kwinyegeza tu donc nyene ni kujyanye n'usanga genre umugore wawe umugore atazi gutanga care ugasanga umugabo aja kwisopa hanze kironderera utudemu nyine tukiri kuri kuntutseye tukiri dutodo ugasanga umugabo wawe ntatagute
Sasa Kercy tukiri ngaho aza kwizanishije utu gift twa iPhone sisi ngaho onye ngo bebe urarege kurondera iPhone arakubesha ngo bebe hari bebe rumbonako arakubesha ibyo bakobwa ngo yaraye go kurondera iPhone awe mutabize no mu maso. Sasa Kercy mbega abo bantu batazi gufata neza abakunzi babo bimeze gute? Batazi gufata abakunzi babo bituma babakinyuma. Umva ndakubwira ikintu kimwe bivako rimwe biva ku mukobwa cyangwa ku muhungu. Hariho umuntu usanga yamenyereye indaya uri umuntu umaze kuryamana n'indaya kabiri ntubumbwa n'umukobwa nka ntupfa wubatse abiweze kani naho bibaho cyangwa n'umuhungu umaze kumenyera intoki z'abakobwa benshi usanga 10 cm kifise rero ushobora kubaka sivyo. Umukobwa nawe ni kujya usanga yaramenyereye genre abatipe benshi genre ugasanga nyene ageze mu rugo kujya amenya abatipe benshi umugabo ntamushikiza hashaka hama gacagi afata decision ko areka kumuhakeya kandi hakiwewe katse karamuhakeya yego ubundi ko bimeze. Sasa Kercy ubuzima bwo gukundana n'umuzungu tubwinjiremo indani waravuze yuko gukundana n'umuzungu bisa kuba wungurutse mu mutwe kandi bigasaba yuko nyine uba wirekura. Ndashaka uduha story gatoya Kercy mbega we n'umuzungu mwamenyanye gute kwanza first one muhura byari bimeze gute? Bro ariko ushaka amabanga yose ndamenya hano bro. Ndashaka uduha akantu ka story gatoya kugira ngo hari story ntoyi ukimeze uko twahuye nawe uko twahuriye jo hehe sindida kwavuga ako nahantu nyene harazimye naragiyeyo rimwe kabiri aciramvugisha ariko ni cyura mbere yarakubonye ya mbere ya kabiri yarambonye ako je n'umuntu ntaba ndumuntu nakunda kwitaho ibintu nyene nimba mbonye kijya kintu je sinkunda kucitaho nimba mbona tujya muntu yanyitayeho cyane ntaho cyo biba bintu yaranda genre nyene ndikuri kurambwira ibintu byaheze Kercy igituma ndiko ndabikubaza hari kigano twigeze gukorana hari benshi banditse aba commentaire menshi baravuga ati sasa Kercy yakundana n'umuzungu gute atazi Congereza ariko rero ndanakubwira ni Kercy mwino minsi mukwiye kumwitondera sikiyazi ndimi nyinshi igifaransa uduterume twahanaha je pense que d'accord. Sasa Kercy abantu nk'abo bavye ko utashobora n'umuzungu kwa atacongereza uzi ndashaka kutubwire first one muvugana bavuga mu rero rimwe ari ndakwaza ikintu kimwe hari umuzungu z'ikirundi no okay Congereza okay kubishaka kose. Sasa Kercy umunsi wa mbere akudrag wiyumvise gute muri wewe? Vuga kabisa yandrazi ikwiye nyene genre ndikuri kumbaza ibintu byaheze kera ndashaka byarahise kera bro. Okay reka ndabacire ku mayange donc twarice yaransaje turicara naho yari yicaye kicaye turavugana genre nyene nari kumwe n'umugenzi n'umushuti wanje hama nyene nawe uravyumva hama nyene nawe uravyumva turasubira turahura kandi bwa kabiri ya sasa umunsi wa mbere akudrag ukamwemerera wamwemereye kubera wumva ati kubera gusa afise urundi afise umubiri wera ifa ko banza nkumbiza la difference y'abarundi n'abazungu oya mbere ntikize tunaryamana twabanye tutaryamanye bro sa icyo mwemerera nuko uwo munsi nari nisonze disengre nyene mushaka mufite ko mushaka disengre yari yose y'abambara indaya fish uno mwaka ari kusigaye ukaze ma ko waje wakaje ko etwa urumva jewe bon chamvuga ati ko mbona nyitayeho kandi nta muntu ufise uri hafi yanje bon reka ndamwemerere c'est tout ya ikedi bon bikini babazovuga bazokibikije je m'en fous acho bizontwara. Sasa Kercy igift yaguhaye irenze byahataye niye mugihe tuzi ko abazungu ari abantu bafite amafaranga menshi gift vuga ati kabisa ebane gift yari rebere byata yari yampaye telefone iPhone 12 13 écoute iyo iPhone ako kanoni ko kabi écoute mwasikia Kercy uno mwaka 2023
umwitondere iyo iPhone banyivye nagiye hano kuri clip video ndayimaranye instrument yego ari gift warumvise akantu man hey reka sanga waraririye muri clip y'abandi yo fo ndabigutuye fo wararize man fo wala imagine invite numero yenzo bibona sasa wabwiye ati man muze hano mwese narasaze ndakubwira abantu nibo baca babona ko ati kandi busaze Kercy si kuvuga ngo ni bojo ngo bari imbere ya kamera ni ibintu bimurimo narasaze bose makwa no kubica nyene clip we niwe hatwagira ingorane ni wampamagaye ati ni wampamagaye utegetswa kundi kubasopa ba telefone yanje kuko rene siza hano kuri lavabo ndiko ndambara nagutse kuyito kuraba sanga kuja kurondera kuyirondera irazimije mu minota 2 warayitoye cyangwa bya sinayitoye warahevye to so manager yaciye amfasha nyine arangurira aramfasha aranyongerereza amafaranga amacanza kuri indi sanzwe dusa nyene sasa Kercy urumva niyo gift wahawe iremere urumva telefone iPhone ni byinshi genre amabiju amabiju ju bijou apana amabiju sasa Kercy feelings yo kundana n'umuzungu ibimeze gute ibimeze neza kubera ko hewe gucitinga ubyumva nk'umugani gucitingwa genre uriyumvira ni plante gute ko umuntu atamvanga umuntu nta message nigende namufatana ni plante kuki babara donc umubabaro urawubaza muri make donc uwo babara ujya mu mabaro nyene basi genre nyene umusabikira mugabo nta babaro nyene wo kuvuga ngo yancita inzu urabaza sasa we niwigera umuciti ati kabisa umuzungu ndamucitinga kandi nakubwiye ko nani sanzwe ndi singlete mbega warumva ko byarana nawe kavyara kana kazungu mana ko je menga nari kugura iyo mpanuze bwana ko mare kuvyarana kazi si aribwo nkure mu mutwe bari bwakure no bisigure ko rero ubumurose ebana wo cuvyarana no muzungu ubushaka oya ivyo ikuvyara nibiyago bro ariko kesa vya mwana w'umuzungu kumenga vya byo babitesa man menga naho gukira so bwana n'umuzungu wa mwana wari wese menga naho gukira akafise papa wamwitaho umuzungu naho byo barakana kumenga waburi yakana ibisanzwe sukuvuga ngo n'umuzungu cyo shaka sukuvuga ngo n'umuzungu no sasa bajya bavuga ko bifuza abazungu mbega niki kintu nyamukuru gituma abumva bifuza abagabo b'abazungu bon bafise amafaranga donc ababifuza bafise amafaranga ariko nanone bafise urukundo abazungu bagira urukundo bagira n'amafaranga abarundi nabo n'abahungu b'abarundi umuhungu w'umurundi n'umuntu wa mbere mu gihe amanye atakwibagira kubera barubaha imibiri y'abantu umva aguma garuka tu ntagaruka gusa nyene aguma kwiyumvira jura n'aba ex banje ni isa turavugana bose umwe gusa havuyemo umwe gusa ari hanze oya ntabwo ari hanze gusa nyonyene umwe niwe tutavuga ko twarapfuye ikintu gihambaye fo icyo kintu ni parcelle bisona parcelle umva mwaraguze parcelle arayikura niwe nyene donc genre ndiko ndanamwibuka numvume ngo sinzi ibintu byogira gusa nyene je m'en fiche naco bintwaye akese agafaransa mwe no misi sasa nimba ushaka kujya hanze mane bya bintu yo sanga ari byo ugerageje kumva kuntu Kercy aguma canga indimi bishoye Kercy kwa kuri mu kujya hanze kuko byamye bigana nje vyombera biranashoboka kubera ukuntu uguma uvuga indimi birumvikana yuko hari akantu Kercy aguma tunyegeza tutazi ari karategura okay byose muzobibona imbere rero okay mubirebesha amaso sura aba page zanje okay sasa Kercy ndashimira mama Kercy yibarutse Shadidi ako gaterume rero je sindi ko ndagatahura neza Shadidi ni bitugana okay tubandanye donc Roy TV vraiment hametse bien vya faux ni faux buryo uhembwa ngahe Emilio c'est quoi really yeah oh manager big up Emilio c'est quoi wow vraiment sikia kwa duterume rero ebana nibiki sasa Kercy wait gato sasa Kercy oh mon dieu ubuzima bwo gukundana n'abashuga daddy ku bantu b'abakobwa babumeze
birashika ukaba ufise nk'umugenzi Écoute. uvuga ati je nakundana n'umushuga daddy ebana bameze ukuntu Obiriza bro nkubwira Itandukaniro ikintu. Umva riri nkubwira hehe ikintu n'abasore? kimwe. Sijya mbere nari naje nambaye urupira rw'ururoro mukabona umenga sindi umuntu. Okay? Right now. Umviriza unibamuna umukobwa akunze umushuga daddy uzi respecting. Kuko abatipe bo nta rukundo mu gifise muracitingana murafata n'abademu muragira iki genre ariko wikundiye umupapa. Umupapa aragutetesha aguha tayimu akugira iki akwitaho akwishurira inzu akugira iki gusa nyene siko ndavuga ngo nuko ufise umushuga daddy nta mushuga daddy fise right now. Okay ariko waramwigeze oya sinamwigeze wigeze w'umuzungu kwiki notabyanye n'umuzungu ntabwenge aribwo ngire cyashaka kubona umwana w'umuzungu wa Kercy uvuga ati ubu ni umwana wa Kercy akuzungu umwana ariko kuvukira mu abijya bitutse kiyagiye atubaha mama we yari guca abana bo mu Queen video yaguca mu Slay Queen Yesu dore ndakubatse umwana ariko kuvukira mu abijya mwajya ama commentaire yo kuri Facebook mbwira uwo mwana ariko guca nyubaha yari gucagirike wumva ari kugiriye oya gucuvuga mama iske mama ni ibi bintu bavuga ariko abazungu ntibikoroga ariko gutaha genre yari kunta abazungu ntibikoroga ariko umwana nawe sha umwana azobwa avuga ngo mama ari umuzungu okay none ntabibona ibintu by'ama commentaire abantu ntibabimubwira ati mama wameze sasa Kercy uwo muzungu mwakundanye nta musi nimwegeza agusaba yuko muvyana umwana ko tuza abazungu ari abantu usanga bakuze kuvyara cyane yego yarabigusabye amana irishambye ati ashoshombera muri meriije ni comme simple yo kujya mu ko muravugana ni bisanzwe bati je abantu cungurira inzu yarambye ati ngura muri meri yose donc genre cyari ibintu nyine byo gufina ko nyene ikiyago bisanzwe cy'amakuragani amana acavuga ngo bisanzwe ntibisanzwe mani zirahari amadaraza bari menshi byatari sasa Kercy warawifuza gusubira mu rukundo n'umuzungu okay well usubira kwifuza gusubira na ex wa basi ubundi umuzungu apana man oya vraiment ça jewe yabashaka umuzungu vraiment je numva ndamufise nyene ndiyumvira nk'umwana novyara akabona papa warashaje nanje nganuku asiga Kercy ati nk'umwana novyara agasanga papa ibintu byose ngira ryo niyumvira pasi umwana yo kwibaza gute kuko umwana arakura akagira mu mutwe akimva ko mama ngano ku papa nawe ofise 95 umwana gazoca avuka papa we yarapfuye agakura papa we yarapfuye Chanavima nkumva umengo no sinyene kumwana zonga mama papa arihe no navyo nshaka nyene niyo mpamvu sometimes nyene ndavyumvira ati ibintu nipfo ntavuga wapi gusa nyene umuntu nyene avuga ati jewe ndi tayari kugenda kwa mama wawe kwa mama Kercy nkagenda nkipresenta muri famille nimba bamwemeye bakamwemera muri famille atavyike byo kuvuga ngo nta soni nta kikwa je sais pas vraiment no bwati no humiriza bwati mon mari oui ya sasa Kercy harakandi kantu bavuze ati abakobwa bakundana n'abashuga daddy mububahe kuko barakunzwe baritabweho kandi umukobwa arinza akunda umushuga daddy yarabuze amahitamo kuko aba yarahemukiwe kenshi aca hitamwo guteteshwa n'abashuga daddy avuga ati vraiment abasore bo nta rukundo weekend noted turo weekend murasohoka mu soirée kwa sasa Kercy none nk'umushuga daddy akubwiye ati agutwara afise madame hari aba baca batwara akabapangira izindi nzu ku ruhande kandi umushuga daddy ntiplante wabatipe ntona lo 14 bazokwiplante lo 14 naho hageze basha oh my god bazokwiplanta lo 13 mijoro azoguhamagara saa 7 y'ijoro bebe inkunda bice wa aca yiplante y'ijoro nyene ati ibintu ndabivuyemwo donc yera ariko ari umuntu uzena umuntu aba ari tayari genre ko gufetera fete usufise avuga ati umubwiye ikintu avuga ati tora note nta mon bébé c'est anniversaire oh
acabishira muri Tizana shake. gahunda wewe ashaka kugira no wewe akukorera surprise wowe ugenda gutuma abisikure kure aribwo buzima bwo kwiberamo ku bakobwa babuze amahita ubantu ati bandira bashugada none nimba yarahemukiwe kenshi uri senge nkande impanuro ku muntu aguma maniga wowe ugumuhemukirwa ishinge biragusha sasa akora iki rero Kercy impanuro wo muhere akora iki nta telefone agira nasange inbox sasa unasikia avuze ati umukobwa agumuhemukirwa kenshi musanga inbox aguhe ndamuhe nomero zaba bani nashaka sema zaba kwari gutebura ntabwo ari byo ntabo mfise nanje ntabo mfise okay so ntabo mfise so mbwire vuga ibintu ushaka kuvuga ati ntabo ufise nawe sasa Kercy reka twigire mu mwaka wa 2023 ari umwaka mbona yuko Kercy azanye yindi look ameze neza byatari sasa Kercy nta pango kujya hanze waba ufise nimba mufite urahari nimba mufite akuje muranwenza uziko je muntwenza murankinza cyane umuntu agiye hanze si ibintu bya urazi mbenda kugira ikintu kimwe hajya ubu igihugu cawe n'igihugu cawe cy'amavuki ati wanya bari wa kundera Burundi fo so ndabwiye kundera vraiment gushika gupfa buri ngaha nenda ko urazi ucurira indege honyene utangura kumva ko hari ikintu hindutse tu utangura kumva ko kweri iki Burundi ni wanyu utangura kumva nyine ko hari ikintu gihindutse mu Burundi uragenda ugataha kwezi kumwe n'ucumba yuko iwanyu ari wanyu tuvuga ko Kercy atazigira ava mu Burundi nzohava mwavyumvise ako nyine ko twe dukeneye Kercy ati nzohava yari ushaka munsi oya ndazi ni vuba okay Kercy mwaramubona agenda ku bibuga by'indege agiye gutegera bisigura ko umunsi umwe nawe nibisanzwe nta imana itogukura kandi nta naho itogushika Kercy ugiye hanze uzogaruka mu Burundi hazi imyaka ingana nta n'imyaka izohera nzokuba nzoburundi kumenga Kercy kumenga ntiwogaruka uburundi basha muzondabire postinga atantuze y'uburundi iri ntibibaho gasha nubwo ari butoyi n'umutima wa Afrika Kercy reka toruze hageze impano wageneye umukunzi wawe neye Saint Valentin okay impano nageneye habura imisi mikeya cyane ari nanje Saint Valentin ndayikunda fo kuburyo nyene nsanze ufise no boyfriend atayinkoreje vraiment twica dushwana batikabisa ebanje shibihera ivyo chabira gusa twoshwanya fo nimba yo chayiplanta yo chaguma yiplante mirere kubgawe rero Saint Valentin biteguriye ndayiteguriye bya nyene nuko nyene nzoba meze bya ego uzoburi urimwo indani urukise urukundo man ego sasa Kercy ariko vraiment sinzi Loy TV bigeze kuba followers bangahe benshi byatari 50 vraiment Loy TV iragerageza ku ma TV je mbona ari ifise biro imeze bien sinzi impamvu cameraman bavuga ngo umwera uvibukuru kagira ugakwira hose bisigura yuko no kuva hejuru bameze fresh byatari Loy TV ubwo buba acha buba vraiment manager achorera ariko urasikia Kercy sasa mwambie nijanga murindi manager sasa mwambie sasa manager ari muri Amerika manager uri muri Amerika wonga muri Loy TV kandi naho ufise nimero ye ariko businzi yo nayishitse manager uri muri Amerika akarekabwe no kabara ya vyumvise ndazi ko ikigano cha Loy TV cyacho cyose ategeza gukira abandi baza yakumvise sibyo no sasa Kercy ikanda gushimire basibyo no murakoze cyane ego navuga ko ubu tugeze sa hafi sa nge ndabisamfatira zanda gufatire man nagasaga henze ushatse no kunyemeza akabereke kwanza Kercy yo sari mu bwoko buwe China kwikaze mu China kwikaze sani telefone nibitugana nge nkwereke mu China bro sanyere ndabimenya wifi byose birimwo umuziki byose ndadundisha bro asubira ko Kercy wageze mu ba Chinese ni ibintu bisanzwe kuyiha kugahabwa comme gift ni ibintu bisanzwe
karakaza ariko bereke fresh man we man kameze fresh bakozi ba Roy TV kameze bye vyata abakabona ngaho numenga namba kantu kari simple ntabwo kari simple kaje mu ekuteri kanyene yigira harama okay bakozi ba Roy TV bye bye bizu akajambo wasikamwe kuri Sevalent k'abantu babazo bakunda akajambo kabe kuri Sevalent nuko mutokwi barama abakunzi banyu vraiment basohokane nibwo bakukungurube ndakimye naco bitwaye c'est simple ibintu bisanzwe nubwo hatsoba kungurube basohokane nta kibazo mureke kubibarama ngo bengo ndakwaye wigwarisha inkorora wigirishe please nimbizi ko mwasangiye byinshi musohokane mukorera aga surprise nubwo azosanga mwe kijumbo anta na kimwe nimba gukunda harabasha bigira ati ndakwaye tindaremvye mbe yabuze uwo munsi aba yifitiye agahonda ko gukuburana n'uwundi aca guhenda tindakwaye je suis malade aca avuga ati sinkubura my girlfriend je suis malade abo bantu rero Kercy akajambo kanyuma abo bantu rero bazigwaza kuri Sevalent abantu muzigwaza muzoce mugirako bazoce bage ntibagaruke muzoce mugirako nimugaruke nimuze mukira ntasoni usanze ari sheri wawe nazobikora nawe nyene azagiriye ko ntagaruke wavyumvise uzugire ko nuzogaruka Kercy merci beaucoup thank you bakoze kuduha umwanya merci beaucoup reka ndagushimire cyane sibyo none okay namwe murakoze yashuri arimbiranye nanakwifuriza yuko Sevalent izogera ukirurimo utararo wow thank you yes bakozi ba Roy TV reka ndagushimira nawe kurikiranye kino kiganiro ntiwibagire gukora subscribe kuri Roy TV ntiwibagire gukora subscribe kuri page za Kercy mareka ndazidondagure Queen Gold Kercy Queen Video Official All Star Queen Kercy da Queen Abuja Kercy Official yes nibazo wabyumvise cyo simbira kugira ngo ufyonde kajya kana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh byatari yes yari Mr Radio kuri mikro ya mbere kuri mikro ya kabiri wari kumwe na Kercy Queen Video Kercy ibintu byinshi byatari ni Kercy novuga yuko yamenyekanye mu bintu byinshi ni Kercy absenti hatari muri Buja Flavor mu Rwanda hanze y'igihugu mu Rwanda ni fo hano ndaramukije abanyarwanda kibabwira kanyarwanda oh my god banyarwanda ndabasuhuje cyane ndabakunda fo mu minsi tuzoba turi kumye hiyo wumvise man aguma yibaraguza bisigura ko Kercy aguma yibaraguza abanyarwanda mwavyumvise soon ndabakunda muri kumwe byatari muze munyakire neza nk'abandi ntaco ya cyasa Kercy umurivyi wa mbere ufuza kumuzohona mu Rwanda ko twabonana Bruce Melody igitangaza na Chris Easy ego abo babiri gusa bon genre kuvuga ngo kugira mvundi ko mvuga Bruce Melody niwe namye mvuga ati genre abantu nifuza nuko nonja mu video yabona muri East Africa n'abavuza Bruce Melody na Chris Easy apana Bruce Melody Eddie Kenzo Diamond Platinum ni ndoto gusa ni ndoto si ndoto man okay Eddie Kenzo Bruce Melody Diamond Platinum na Otil Brown muri Kenya sasa Kercy merci beaucoup thank you to kandi imana izo bigufasha ndazi umwaka wa 2023 imana ifashe rero abankamye yahure ndababwiye mwiyahure Kercy please mwiyahure ubunyene please Kercy turazi ko muragira aba haters akajambo kamwe ku bantu bakwana akuba haters banje ndabakunda cyane ku makomatera yanyu menshi mabi munantuka akomumenye ko cyo no babwira nuko umwaka uzubabera umwaka w'umugisha uzubabera umwaka wo guhinduka imitima mibi bayite sivyo kuko iyo mitima nawo muzoshikana kuko nka jewe ntituziranye ntahunzi mbona hanyene kandi umwana yankani wakura okay ariko nyine bana yemwe commentaire de commentaire negan je sais pas les mindaba je m'en fiche